Ndabaramukije mwese mukurikira ibiganiro bya televiziyo ya Renaissance n'umwanya w'amakuru muri Kirundi. Amakuru mushobora gusanga ku rubuga ngurukanabumenyi rwa televiziyo ya Renaissance ni kuri telerenaissance.info. Amakuru tareme bivugwa muri politike, hari umugwi ugize komite nshingwabikorwa y'umugambwe IPRONA utemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura uherutse kwandikira umuhuza umusaba ku bwoko bw'abatutsi koserukirwa ku rwego ruhagije muri uwo mugambwe mu biganiro bitunganijwe yarusha muri Tanzania. Tasesi Bomana umwe mu bagize uwo mugwi amenyesha ko kibazo kijanye n'inkewa dashobora gushigwa inyuma n'umugambwe IPRONA nkuko vyamye kuva na kera. Kurikira Tasiano Sibomana twamwakuye ku murongo wa telefone. Twarerekanye ko nayo mashyirahamwe yose n'umunsi nayo ivuga yo tumigwa ubwoko bw'abatutsi buserukirwa n'abantu bake ukompaye n'abandi kandi muzi ko ayo masezerano y'Arusha utagombye kurimira ku byatsi arerekana neza ko hariho gusa no kugabangana ubutegetsi hagati y'amoko abiri ari mu Burundi. Ibyo ntawo bideha nizo bituma hari n'ibyo batsinze bagashiramwo byo by'ibitsigire nko mu nzego zimwe zimwe. IPRONA siho twari Arusha ya mbere uriya mugihe IPRONA ariyo yagiye ku isonga ry'imigambwe yari muri J10. Mukaba muzi ko J10 bavuga ko igizwe ahanini n'abatutsi byose tukagizwe hamwe n'abahutu benshi. IPRONA rero n'ubu mu gihe tugomba ko ayo masezerano y'Arusha adahonyangwa adakorwako, IPRONA ntitinya kuvuga ko mu bibazo nyamukuru itegereza guhagararira iserukirwa izo nkehwa h'abatutsi. Ico rero turacemanga nicyo gituma twasaba mu bahagararira ibiganiro ko boraba baduza aba iserukirwa by'ubwo bwoko ibiganiro kugira bahagararire ibiciro baronse mu masezerano y'Arusha tugomba gukingira. None twovuga yuko umugambwe IPRONA ari umugambwe koko ushira imbere cyane inyungu z'abatutsi. Ndagira ngo ubwire byumve neza yaba hariko ababikoresha nabi natama bambikije twebwe ntitinya kubivuga. J10 yavutse twebwe tutari Arusha mugabo ibyo yashitse ko dushigikiye biri mu masezerano dutegereza kubihagararira kuko nta wundi ariko arabihagararira. Icya kabiri IPRONA n'umugambwe urimo abahutu n'abatutsi bashaka niyo migambwe ya J10 uravye amategeko y'indi migambwe igizwe n'ubwoko bumwe mugabo abantu duhendane rega kandi bavyemanga iyo migambwe yose wumva urabona ni n'ufite icegera c'umututsi ko bose abahutu gusa. Na icegera c'umuvugizi w'umugambwe IPRONA urongo na Charles Nditije Emmanuel Nkengurutse ariyamiriza ingendo y'uwo mugwi w'abadasigana yibutsa ko umugambwe IPRONA utigeze uharanira inyungu z'ubwoko kanaka agasigura ko umugambwe IPRONA ari umugambwe ushingiye ku bumwe bw'abarundi. Tumukurikire. Iyo mvugo tuvuga yuko ari imvugo igayitse kubera kuko umugambwe w'abadasigana IPRONA kuva ushingwa n'umuganwa rudavuga kwa Gasore muri 1958 wamye ari umugambwe w'abarundi bose abahutu abatutsi abatwa n'umugambwe rero kandi ushira imbere ubumwe bw'abarundi. Nta muntu rero yogenda avuga ngo ngiye mu biganiro bihuza abarundi ntwaye izina ry'umugambwe w'abadasigana ngiye guserukira ubwoko bumwe. Umugambwe userukira inyungu z'abarundi bose bawuhurikiyemo. Nanone niko n'amategeko bivuga niko n'ibwirizwa nshingiro bivuga. Egome hariho ugiye kuraba ntiwo kwishinga ibiriko biraba ubu umugambwe uri ku butegetsi na leta yayo igomba gufata zijya ngorane ziri mu Burundi ikazigira ingorane z'amoko. Arico gituma bafata abatutsi bakabahohotera bakabica nabi bakaba bariko barategura meme n'ihonyabwoko ryabo ariko si bo bonyene bahohotera abarundi bose abahutu n'abatutsi bose badashigikira ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Abantu bose bagwanira kubahiriza amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro rirakomokako bose barabagirira nabi bakabica bakabapfunga bakabangaza bose rero n'abarundi abahutu abatutsi abanuzi. Rero iyo ugiye kubifata ngo kuba ariko barahotera cyane abatutsi reka tugende mu biganiro tuvuga yuko duserukira abatutsi uretse kuba ugiye kubiri n'akaranga mutima k'umugambi w'abadasigana ubugiye gukamira mu coze
bari abantu batwara Bujumbura irya guverinoma y'icaduka y'Ubujumbura. Amakuru twateguye rabandanya abasirikare b'Abarundi bari kugarukana amahoro muri Somalia barababajwe cyane n'ikibazo c'imishahara yabo itaraboneka araheze amezi ashika kuri 18. Ikindi kibateye amakenga akaba ari uko abarongoye igihugu batavuga kumwe ico kibazo nako cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko ikibazo caheze urongoye ibiro bikuru vya gisirikare akavuga ko ikibazo kikiri kwa kundi. Reverien Bazikamwe niyo duteguriye ino nkuru. Umwiheburo w'abasirikare watanguye ahanini inyuma y'urugendo urongoye igisata kejeje umutekano n'amahoro mu muryango w'ibihugu vya Afrika mu Burundi Somaïr Chergi ahari kuwa 20 uyu mwaka. Ugo rugendo rwiwe nigo rwari rwatanze icizere camaze umwanya muto ku miryango y'abasirikare bari kugarukana amahoro muri Somalia. Ku ruhande rwa leta icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yaciye yihuta gusohora itangazo avuga ko ikibazo c'imishahara y'abo basirikare catorewe inyishu inyuma y'amasezerano bashize ko umukono. Ayo masezerano nayo akaba yavuga ko amafaranga azoca muri banki y'ubudandaji imbere yuko ashikira beneyo. Ku rundi ruhande Somaïr Chergi aserukira ubumwe bwa Afrika yavuga ko ari ntambwe ishobora guheza ikibazo. Ndanezerewe no munsi no kubabwira ko ico kibazo catorewe inyishu kandi Uburundi bwateye umukono nanje ndimwo ku masezerano azotuma ubumwe bwa Afrika butanga ayo mafaranga. Bukeye bwaho ikizere cyaciye gihera aho Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare yaciye yishikira muri Somalia aho yabonanye n'imigwi yose y'abasirikare. Ikibazo c'imishahara kikaba arico catwaye umwanya munini mu biganiro bagiranye. Akaba yarafashe umwanya munini asigurira abasirikare ko ari hamwe ubumwe bwa Afrika butocisha amafaranga muri banki y'igihugu BRB atakindi na kimwe leta ishoboye atarugutahukana abasirikare bayo. Abasirikare bakaba bafise amakenga ahanini afatiye kuri izo mvugo zibiri z'abantu babiri bari muri leta imwe. Icegera c'umukuru w'igihugu yemeza ko ikibazo giheze. Umukuru w'ibiro vya gisirikare ciyo leta nyene avuga ko atanyishiraboneka. Ubiravye vyaraboneka ko ivyo Prime avuga nawe nyene akekeranya nkuko bivugwa n'abaduhaye amakuru baraho muri Somalia, kuko Somaïr Chergi yamaze gushira umukono ko amafaranga atazoca mu kigega ca leta nkuko bisanzwe bisabwa n'umuryango w'ibihugu vya Burayi ari nawo utanga iyo mishahara ingana n'imiliyoni 5 z'amadolari ku kwezi. Ikindi kimenyetso bavuga ko cerekana ko leta itemera ivyo yemeje mu masezerano yagiranye na Somaïr Chergi nuko Prime Niyongabo yabujije igikorwa co guhindura abasirikare b'ibatayo ya 34 bari kubisikanya n'abasirikare b'ibatayo ya 40, ariko akaba yategetse ko ivyo bizoba mu gihe ico kibazo kizoba cavuye mu nzira. Ariko rero ikibazo bibaza abo basirikare ni ingene mu gihe leta yoguma kuri iyo ngingo ingene bazoshobora gushika mu Burundi mu gihe leta y'u Burundi atabushobozi ifise bwo gutahukana baba basirikare cangwa ibikoresho vyabo. Aramakuru tubaneze mu bivugwa mu gateka kazina muntu mu bivugwa n'umwe yacika ku 10 mu ntara ya Kayanza aravuga abantu yeretswe n'utwara iperereza kuri telefone ngendanwa yiwe yongera amubwira ko bose yamaze kubagandagura. Icuyo yacise ku 10 yagirizwa ahanini akaba ari uko ari mu gwanya intwaro y'abahutu kandi nawe ari umuhutu. Tumukurikire. Rero niho twaguma dupfungiwe aho hantu tuguma dupfungiwe ahantu tudasohoka tuzindukira ku nkoni mu gitondo duzindwa duhondwa amabuye. Niho rero twama uwo Elfasi araza arambara ngo barabwira abapolisi ngo nibansohore hanze. Aransohora arahagara imbere zanje aranyitegereza aca anyereka ntuzeya iyi telefone z'ibitabo zinini atangura kunyereka amasanamu ngo wabonye te nabona amafoto y'abantu anyereka oya yarimwe aranyereka amafoto yagiye afata arambara ati rero aha aya mafoto ubona y'abantu rimwe ndakwereka Elfasi twari iperereza mu ntara Kayanza ngo aba bose ngo narabishe ngo nabona afashe imbere zawe ngo nayo ngahanze okwica. Nta kundi nta kintu ari bumusubize aranyereka amafoto ngo bose ngo narabishe. Rero acarambara ngo urazi rero te uburya ngo abo bahungu acaratuma abapolisi nabo baca barabasohora. Urabona rero ngo abo bahungu bose ngo muri kumwe wowe ngo ndakwitegereje
ngo ndabona kuri umuhutu ngo nabo muri kumwe ngo ndabona kuri abatutsi ngo rero ngo burya wowe ngo niwe ufise icyaha gikomeye cyane ngo wanashaka ngo nabo no bareka kubica ngo nkica wewe uruhe ngo twaragwana intwaro y'abahutu ngo igihugu ngo tugikura kure ngo none ngo ikintu kintangaza ngo mwebwe abahutu ngo nimwe ngo mwasaze ngo mukugwanya intwaro yacu. Haize indwi zibiri watwara iperereza aho mu ntara ya Kayanza acafata ingingo yo kurungika yahatswe kwicwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura kari muri zone ya Rohero aho akaba yarahatswe kwicwa no mu bapolisi yari kashaka kumutwara inyuma y'ibohero aho bicira abantu bita kuri bita nako kwa gaciye ubwenge n'ubu nyene kurikira uyacitse kwicuma. Ari jewe ntabwo ivyo bintu byo kugwana jewe ntabyo ndimwo jewe ndi umunyagihugu ivyo bintu byose uri muranyagiriza yuko ndimo ndanka intwaro y'abahutu jewe ivyo byose ntabyo nzi jewe ndi umunyagihugu mwankuye mu nduga ndimo nditahira nivyo byose muri mwombaza jewe ntabyo nzi ngo ngaha ngo ntibizokorohera ngo abo muri kumwe ngo ndababona ngo no ndayibaza ngo ntibabenyemerere ngo mugabo yo ndakubona ngo umuhutu ngo mugabo ngo batutsi ngo washaka no bareka ngo abatutsi ngo kugwanya intwaro yacu y'abahutu ngo birumvikana ngo mugabo ngo nkawe ngo kabisa ngo gihugu ngo cyaratungo twagikuye kure ngo hituvyumba ukuntu ngo abahutu ngo aribo ngo tubona ngo muri ibintu ngo basaze ari ibintu byose mu manyagiza ntavyo nzi aravuga ate abapolisi ngo ni musubize mu nzu undi baransubiza mu nzu baramfunga abapolisi barambwira ati aha ntuzorica ngahari zokwica ati nta muntu urangira ngo nayo amaraso urayabona ataba ni bagenzi bawe bahaciye ubwa mbere ati no bagenzi banje ko atabonzi jewe ko ndi umunyagihugu narimwe nditara mu kankura mu muduga none ubu mbaye umugwanyi gute mwamfatanyije mwansanganye iki rero ndahapfungiye ku kwezi nawo bahungu ntorera ifasi yadupakira umuduga yarukora muri documentation mu Rohero i Bujumbura amaze gukora muri documentation mu Rohero i Bujumbura jewe rero niho wandika abanyororo muri documentation bita dokoro yari mwatwandika umupolisi niho yaza kunkwega ngwanjane kunyica arantu bicire abantu inyuma ahantu bahita ngo ni kwa gaciye ubwenge. Nyando rero cyo suza makuru ndakunda bashize kana bashime mwese mariko muradukurikira naho butaha.